bakunzi beza b'Imana, mwebwe dusangiye gusanganira ijambo ry'Imana twiciye kuri Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Kaze dutamire ongere dutamure mu kwinovora ijambo ry'Imana, ingaburo y'umutima yo kuri uyu wa mbere w'indwi ya kane ya Pasika. Uyu munsi ukurikira umunsi w'ejo, aho twibutse kandi tukigina Kristo umwungere mwiza. Kano munsi turabandanya dutangarira ubutore bw'uyo mwungere mwiza, ngo tuhigire natwe kuba abungere beza ba bene wacu. Ngaho dukura ibisomwa y'uyu munsi. Igisomwa ca mbere nico mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, kigabane c'11 kuva akarongo ka mbere gushika ku karongo ka 18. Izaburi yo kwitsa iryo jambo ni izaburi ya 42 canke 41, bivanye n'igitabo uriko urakoresha. Inkuru nziza nayo niyo twazirikanye ku munsi w'ejo hahise, yo kwa Yohani, kigabane c'10 akarongo ka mbere gushika ku karongo k'10. Yaga Mukama, umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Muri irya misi abatumwa na bene wabo bari mu Buyudeha bari bumvise yuko n'abapagani nyene bemeye ijambo ry'Imana. Petero aduze Yerusalemu, abari bavuye mu Bayahudi bamugirira umwikomo bati, warinjiriye abapagani ugira ko murasangira. Niho rero Petero yabasigurira uko vyakurikiranye, avuga ati, nari mu gisagara c'Iyope ndiko ndasenga, hanyuma ndabonekerwa. Niho nabona ikintu gishusha n'umutamana gihagatiwe mu mpande zine, kimanuka kiva mw'ijuru, kiza kingana, kirateba kiranshikira. Ndacitegereza, mbona ibikoko vy'imiryango yose, ibigenza amaguru ane, ibinyogomba n'inyoni zo mu kirere. Numva ijwi rimbarira riti, haguruka ufungure. Nanje nti, oya muhanyi, sindigera mpumana. Rya jwi rirasubira ubwa kabiri kuvugira mw'ijuru riti, ntuzokwigera uziririza ico Imana yazirukanije. Iryo jwi ndaryumva gatatu kose, hanyuma ivyo nari nabonye vyose vyisubirira mw'ijuru. Buno nyene abantu bantumwe ko bavuye i Sezareya baduturako amaguru. Mutima arahava arambwira kubaherekeza ntayegima. N'aba bagenzi 6 mubona baramperekeje gushika kwa nyene kudutumira. Korneliyo atubwira ingene umumarayika yamubonekeye akamubarira gutuma Iyope kuri Simoni bita Petero, kugira ngo aze kumubwira ico mukiza we n'abiwe bose. Ngombe ngitangura kuvuga, Mutima Mutagatifu abururukirako nk'uko yabitugiriye mu ntanguro. Ntanibuka ijambo ry'Umukama aho yavuga ati, Yohani yabatiririshije amazi, ariko mweho muzobatirizwa muri Mutima Mutagatifu. Noneho ko Imana yari yabahaye inema nkatwe, kuko bari bemeye Yezu Kristo n'inda n'indesho, nari guhaririza Imana ngo bumve gutyo, basubiza hasi barinahaza Imana bati, yaragiriye n'abapagani imbabazi ngo bigaye babone gukira. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima. Kumwinyemera inyotewe yirukira isoko, niko umutima wanje uguhurumbira Mana afise. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima. Umutima wanje waranyotewe Imana, ariyo Mana nzima, mbega nzogenda ryari kuyihweza imbona nkubone. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima. Ndungikira umuco wawe n'ukuri kwawe, maze bindongore binjane ku murwa wawe mweranda, shike no mu birimba vyawe. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima. Nzoheza nshike kwa altari y'Imana, kwa Mana nyene ariyo kanyamuneza kanje. Nzonezerwa nkuninahaze gucurarangire Mukama Mana afise. Umutima wanje uranyotewe Imana nzima. Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo
kuko twayishyikirijwe na Yohani. Muri irya minsi Yezu yabwiye abigishwa biwe ati nukuri ndabibabwiye, utinjirira mu irembo ariko akamenyera ahandi urugo rw'intama n'igisuma kandi n'umwambuzi. Winjiriye mu irembo we n'umwungere w'intama, niwe umurindarembo yugururira intama nazo zikumva ijwi ryiwe, ahamagara intama imwe imwe izina ryayo akaziturutsa. Amaze kuzisohora zose azija imbere, nazo zikamukurikira kuko zizi ijwi ryiwe. Ntizikurikira akavantara, ziramuhunga ariho kuko zitazi ijwi ry'abahandi. Uwo niwo mugani Yezu yabaciriye, ariko ntibategereye icyo yashaka kubabwira. Yezu arasubiramwo ati nukuri ndabibabwiye, jewe ndi irembo ry'intama. Abaje imbere yanje bose n'ibisuma kandi n'abambuzi, amara intama ntizabumvirije. Jewe ndi irembo, uwunyinjiriyemo azokira, azokwinjira ateko asohoke aronke n'ubwatsi. Igisuma kizana no kwiba gusa canke ukuniga no gutikiza inganda. Jewe naje ngo intama zironke ubuzima, kandi ubuzima bwuzuye. Twakirana urweze, tere imbundu, kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Ntore z'Imana, mu kanyamuneza ka Pasika n'ubu kibandanya twinovora, mu nkundire ndabifurize ibyiza bikomoka kuri Yezu umwungere mwiza. Ibyo twamye turamwigina, twongera dusaba kandi dusabira bungere intama ziwe muri Ekleziya, ari mu bungere b'imitima yacu. Turabasaba kuko ivyimburwa biguma ari vyinshi n'abakozi bakaba bake, ariko rero ntitubasaba ngo babe abungere b'ingwiza murongo canke ngo basharize Ekleziya kubera ubwinshi bwabo. Ubona ko bavuga bati buro bwinshi ntibugira umusururu, bati n'ubunyegeri bwinshi ntibwimba. Nico gituma tubwira ko tukanabasabira ngo babe abungere beza, babandi bigura intama. Dusaba rero abungere benshi kandi beranda. Nuvuga mu Gifaransa ko turondera la qualité de la quantité. Ubwungere nyabwo bukomoka kandi bwisunga Kristo, umwungere mwiza. Niwe umutima wacu uhurumbira, nk'uko izaburi y'uno munsi ibiyaga iti umutima wanje uranyotewe Imana, iyo Mana nzima. Iyo Mana kinyotewe hari aho rimwe na rimwe dutangaza, nk'uko n'umuhanuzi Izaya yabitomoye ati inzira z'Imana sizo zacu, ivyiyumviro vy'Imana sivyo vy'abantu. Niho rero twumvise mu gisomwa ca mbere Imana yatangaje aho Bayuda bazi kubibwira Petero. Imana yashimye kwagura imbibe kugira ijambo ry'Imana n'urukiza bishikire n'abapagani nyene. Iyo bitaba uko twavyumvise, twebwe tari Abayuda tuba twumviriza ijambo ry'Imana, erega mbere ntituba turi n'Abakristo. Na jewe simba ndi patiri, none tuba tugezehe? Canke tuba turi mu biki? Ahubwo twaratomboye. Mugani umwana yashaka gukengurukira Imana anezerewe, acavuga ati Imana yacu irakagira Imana. Bakunzi muzira nkunzi, ibi byashikiye Petero Imana yabitunganije uko ngo ikize abantu bose, kuko bose n'abana bayo. Twebwe abantu hari aho
dushaka kumira ku vya kera ngo sindekura abandi ngo agateka aho kamye, ariko Imana yigira iti agateka kuri bose, ikagira iti mbere ugurura amarembo agura imitima bose baronke ikibanza. Ni hahandi no muri ekleziya hasa n'abanyinyana mu vya liturujia no mu bindi bamwe bati gumya ivya kera, bati nguko vyamye hambere hose nibigumuko, bati mbere agashizi ka kera kavumbika umuriro. Banzi nabo bati muhumba ivya kera vyarashaje ugendera mu gihe ca none kubigezweko, bati mbere amase ya kera ntagiho mu rutaro. Basavye rusangiye ibisa. Igisoma ca mbere cadutomoreye neza ko ubudufasha gutahura ivyo tugumya n'ivyo duhindura ni mutima mweranda. Kumvise ko aho bari Petero yakwashikira ijambo ry'Imana, mutima mweranda yaciye aborurukirako. Niwe rero atumurikira igihe cyose dufata ingingo. Igihambaye ni ukumviriza ijwi ryiwe, akaba ari we aturongora. Igikuru si ugukora ivyo twebwe twiyumvira ko ari vyo vyiza, ahubwo ni ugukora ico Imana ishaka. Mugani uraho yagize ati birashusha ariko ntibisa. N'ibanga ry'ubwungere risaba kwama twegera Yezu mwungere mwiza, akaduha mutima wiwe mweranda, ukabona kugira umutima usa n'uwiwe. Ariko rero abantu turagoye, abantu benshi dushima gukumira abatemera nkatwe, abatabona ibintu nkatwe, abadafite ivyiyumviro nkatwe, badasangiye ubwoko natwe, abadasangiye igitsina natwe, abadasangiye umugambwe natwe n'ibindi. Ni ukwagura umutima nabo bagashobora kwicarana natwe, bagatorana habe natwe. Batoni mutono yahatotahaye uko ni kumwungere mwiza wacu Yezu akora, natwe no kumwigana. Ndashaka ko hari intama n'imwe yozimira ntarutomoreye ati jewe ndi irembo ry'intama aho zinjirira ngo zironke ubuzima. Ndi umwungere mwiza yigura intama ziwe, atari umucangero canke nk'ababungere b'abasuma n'abambuzi. Emwe nabo bariho abajejwe kurongora abandi, hakubafasha ngo babateze imbere, ahubwo bakabifashisha ngo biteze imbere bonyene. Abo baruzuye. Eka n'abadurumbanya intama bazita mu ntambara nabo ntibabuze. Bakunze niyankunze, tweho muze uno munsi dutangarire uwo mwungere mwiza yaje ngo intama zironke ubuzima, kandi ubuzima bwuzuye. Ni ukuvuga kubaho neza hano ku isi ukazobandaniriza mu ijuru, nibwo buzima bwuzuye. Tumusabe natwe umwe wese aho ageza ijisho n'ikirenge mu vyo arimwo abe umwungere mwiza wa bene wabo, ntagire nka Kayini ngo mbega mbaye umwungere wa mwene wacu. Ariko twagure umutima wacu, umuntu wese awuronkemo ikibanza, niho natwe tuzokironka mu mushaha wa Yezu mwungere mwiza. Natuvotorere umuhezagiro utsindagiye ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda. Amen.